voilà donc à chaque fois umusheri wagwamagaye ugaca mujana akaca kwanza sino umusheri ujya mu nzivu usanga ego wewe wabayumva ko ari umusheri wawe wowe ukavuga ati ujya no kujya amahera urumva kuko parce que abakobwa baramaze kushiramwe yuko hari abahungu bo kujya amahera n'abahungu bo mu nzu none abahungu bo baze kwagira gutyo bakubwira ngo nta mungu ashaka kundana n'umukobwa umwe voilà uvomera zose ngo nawe uruzi kiri mu mutima w'umuntu ngo nta wuzi uruzokwamakare je urabona nk'ubu unye donc ari ibintu bishobora gushikirwa none iri nizina bamutazira ikintu kimwe ndakubwira kirazira nejo kikaziririzwa sivyo gupresenta umukobwa mugenzawe umupresenta bikenewe bidakenewe kandi umanza kumwiga ingeso attention umaze kumenya ko umukobwa ari ndyarya nta kamera ko kumupresenta umuntu none ko ari abantu bambara uruhu gw'intama kandi ari ingwe y'imizi imibango woca umenya gute ho nyene umuntu mashaka gukunda imyaka n'imyaka ukaza kumenya mubana mu rugo juste parce que ati non je n'en peux plus ukadivorce kweli wasanze umuntu uko wari umwibaza uko mwakundanye ivyo mwayaze donc ivyo mwafunze kugira ngo mugira mariage ari totalement différent ntahuriye n'umuntu we wamenye. Coucou les amis, ça va? Et moi aussi je vais bien. Murambona yuko ari sawa gose. Kuri micro ni Link Arlene Alou comme d'habitude Miss Museli gwamenye musumeno maseyinyana. So uyu munsi mfise umutumire reka nawe abanze yidondore tumwakire yongere aramutse n'abakunzi ba Link Arlene Alou. Murakoze abakunzi ba Link Arlene Alou ndabaramukije aho muri hose banye naho mutumbereye. Hama ku mazina nitwa Migisha Française Gloria de Karine nkaba ndumuririmbyi wa gospel nkaba ndumu actrice nkaba ndumu française nkaba kandi umu evangeliste rero nagize iteka yuko bantumira kwa Arlene Alou usubeno gwamenye karibu cyane fo merci je ndankunda kumwita Fafa parce que français niyo menyereye karibu cyane murakoze aje ngaha parce que nayivuga gute tugabanye urusaku nta mpamvu ariko uyu munsi tugiye tubahe débat n'impanuro zirimwo ku muntu aza kuyumviriza neza yayitondeye aza kumva ko n'impanuro zirimo surtout ku bakobwa nibo je namanagarutse ko parce que bafise ingeso bisangije bafise ingeso vraiment bisangije tugiye tuyage jewe hariho ikibazo nshaka kubaza hariho umukobwa usanga afise umusheri sivyo boyfriend some boyfriend bakundana kwero ugasanga nyene barakundana kandi biri serieux no mbatsiko nyene biba bimeze ugasanga umukobwa ariko umutype aramuhamagaye basangira baje gusangira sivyo aciyashorerana n'abakopine biyo hari agaterme ngo abakopine ngo yumva amaje ngose umukopine wanje bavuga koko abakoko agora agaterme gashashoroje ntari canke kopiya wewe abo mwavyumvise koko ngabakoko yo shushungo tuza guhurira he okay dufate ku kabar kanaka tuza guhurira hana okay acamubwira sawa turaje umuhungu agwa kwanza muri kabaza baje nande ugasanga arashiranye n'abakobwa bashika kuri 4-5 ubivuga ko iki bon jewe ku bwanje numvume ngo je trouve ça normal kubera n'abagenzi bawe gusangira uwo mukunzi wawe donc yoshaka ko mubonana muri mwenyene nimubone n'abagenzi numva ko hariho ukuntu ashobora kuba yo genda kunda n'umugenzi wawe utabizi bamafite jewe ndabitwuvanuma kandi ndabikunda kugira ngo ntazagendane donc n'umugenzi wanje ngo ntawe yamenye cyangwa nibiki cyangwa umugenzi wanje ntazagendane nawe abibaza ko ari okay none ndakubaza nta wundi mwanya woshobora gufata wo gupresenta umusheri wawe kwanza ico kintu kwanza cyo gupresenta abasheri ugapresenta umutype musohokana ngo
shushu ngwino umukopine wanje kwaye mbe uzi gute ko iyo mukobwa wita umukopine yuko ataba ari njyagesha kugutwara umugabo écoute ibintu birinze bigenda ntiba vyari vy'iwawe nimba uwo mpunga bari integre aramenya yuko yakunze umuntu uyu yitwa uku abaha ameze ukunuko ibyo byuko acabona umukopine wakaca amera amababa cyangwa amatwa akacaduga ni uko muba muri kumwe akabona undi ko wose mwibara akagira tumwite umva raba abahungu bakurikira abandi bakobwa tubita inzererezi c'est ça donc novuga ati genda bageranya nk'agatuku isazi kuko oui bien sûr ni isazi n'agatuku niyo tuzi mu matazigwamo awe no mu matazigwamo nenda kubazi inyama ibikimva ntiziraba ibintu binuka ibiki nibiki none uri umuntu ya ndakumva ariko fafa ndakubazi why jo erega ni wowe uri nkwezi y'amabara no mbega kubera iki mwibarabara n'abandi bakobwa baba bahura yaho iyo bakurikira muga uyo mukobwa yoshobora kuza ari nk'idayimoni imwe mbi ije guhungabanya just hagati y'urukundo rwawe n'umukope wawe okay ndabitahura ivyo uvuze ariko il faut fuir le diable none ari tellement faible ku buryo uwo muntu atomo resista bien sûr no hama kambwira ukuri akavuga ati chérie donc ntuze ata copine mutante hari ibintu bigoye fafa no kumara kuvuga ndakubwira hari ibintu bigoye kuvuga alo jewe iyo kaya nanshikiye wanashima donc je n'umugenzi wanje wanashima ko yakutavugana twisanze umutipe umwe yaje kutudraga aratuzi ko turi abagenzi yarabizi mu mutipe ko muri abagenzi yego kandi nta munsi numwe yigeze avuga ati ngo je ngo ndagiye ngo turajanye n'uwo muntu ze uwo mugenzi wacanga nawe ngo aragiye ngo ati nta nivyo gusoka vyari vyagira iki niki mugabo donc urumva ashafa duhuye donc muragiye baragushaka umurongo sanga ariko turondera rimwe n'umugenzi wanje vyagenze gute ni handi nyene bishika mukaganira cegenda ko twari tuvuye nyene kwishure nyene turi mu ata bintu vy'ivyigwa vyinshi bikiriho sinzi ngenge iwabo nyene turaganira gusa kanaka ariko arampanuza ndakasa donc umwaka uraheze nuba kiko ranyiruka inyuma ndakwereka ama message ariko aguma ambwira ko nkunda sinzi ibikindi none ariko akunda na wewe biya umutipe twaramutumyeko turamutuka yo ivyo bintu biraryoha ivyo bintu muga attention biraryoje kandi ago inkuru no bishingira naye gatoya muga jewe just yari umutipe kandi yantwara za ko nikiganira za kuca yimenya n'umukobwa za kuca yimenya yari umutipe ya just yarashatse kuvuga gute kukudraga yarandraze bien turakundana kera nyene ndabibona arandesha turakundana dukundanye igihe nyene kweri kitari gito vraiment turakundana dusoka tukaja kunwa tukaja kuryoherwa iki acaza kudraga undi mukobwa uwo mutipe rero mu nyuma aza kugwara ikintu cagiye kuhaba n'igiki umva ko acabwira abasheri ndagwaye n'amakeya menshi ndagenda ngiye kumuraba shika umva ushika ugira kwa urashushe ugwaye iki kwa ugwaye umerewe gute bwandi umukobwa wundi ari mu gikoni niwe atanguye gushika ariko akora ubuyi bw'umugwayi naco mvuze bigira iki donc combien de fois bibabaje ubwo n'ubuhimbiri erega just ukacusanga umuhungu wa mukobwa araje yosheri ingunwa ubuyi shushuri nibiki ngo nibinye nubona ndakengurutse urumva hari abahungu rero biyakiriye babonye yuko aribo bakambwe mu sesa donc ari ibintu bishobora gushikirwa none iri n'izina bamutaziriye ikintu kimwe ndakubwira kirazira nejo kikaziririzwa sivyo gupresenta umukobwa mugenzawe umupresenta bikenewe bidakenewe kandi umanza kumwiga ingeso attention umaze kumenya ko umukobwa ari ndyarya nta kamaro ko kumupresenta umuntu none ko ari abantu bambara uruhu gw'intama kandi ari ingwe y'imizi imibango woca umenya gute ho nyene umuntu ashaka gukunda imyaka n'imyaka ukaza kumenya mubana mu rugo jusqu'à ce que bati non je n'en peux plus ukadivorce kwera iki wasanze umuntu uko wari umwibaza uko mwakundanye ivyo mwayaze donc ivyo mwafunitse kugira ngo mugira mariage ari totalement différent ntahuriye n'umuntu we wamenye umuntu aragutse rero kuvuga ngo uzomwiga uzogira iki utapoteza time
oya umukobwa mugenzi wawe biroroshe kumwiga cane biroroshe gute jewe aha ndiko ndavuga gucyanye nta gakuku kacana ifitaniye n'abantu b'abakobwa ndagutaha imvugo ndayumva kandi yantuka d'ailleurs lanze muri kasi wije ko yabamse nk'ikintu c'agakuku n'abakobwa goze nukuri ijya quartier yose tuba turi abagenzi ariko voilà ngira umugenzi namwizeko ndakugira umugenzi baramuvyumva sivyo ndakugira umugenzi ariko inyuma yaho haba hariho no kukwiga bon ivyo ndabitahura ariko jewe bon igituma shigikiye cyane yuko umukobwa kujana n'umuhungu donc muri kumwe n'abagenzi bawe mukajana kugira mubonane muganire ega si misi yose muba mufise ibintu byo mugana entre abashiri hari igihe none muzobana gute mutaje muraya ego kuganira ndavyumva mbwa hari ikindi gihe bikenewe yuko mu blaga muryoherwa akabone kumwe n'umuntu n'abagenzi bawe eko tubazi ko ari umuntu ashaka guheba yavuga none uyu muntu ni nyakamwe nta mugenzi n'umwe afise surtout rero ikintu cyo kurekana muhira ngo tujene ngo kwashira wanje ico kintu cyo gishigikira ico muhira ndumva yuko suis pas à 100 bon à 50%. None kubera iki wiyumvira yuko boza kurya amafaranga y'umusheri wawe kandi ari umusheri wawe wakazoza none burya amahera wovuga ngo arayabi none baza ko umusheri wawe ivyo atari kwa gukorera uno munsi mutari abana izo kiya atari kwa raguha ziyanduruka mubana ngo ibiki nibiki azomenya ko atacu nta mavuta bamusaba donc simvuze ngo umusaba amavuta ntimwatembere avuga tujya mu nsi zose ngwiziwe kubegwa ka makeup ibiki nibiki zose ngwiziwe ugira ubikorere nde hari abantu bashika mu ngo gasanga arageza sete mama bashatse nyene kugira udukwafe sinzi kinini umufiance wawe mwaragendanye igihe n'igihe mukundana ntavyigeza kubona ntugeze unamubwira ngo urakesheje ikinini izo kibazo aza kuzigwa mu rugo oya haro n'abagabo bingumye mu rugo adashaka kuzimana abantu oya ivyo birabaho ariko mu safafu ukintu cerekeye musheri hariho abahungu iyo babonye abakobwa nashaka badafite amafaranga araja kwa kideni ku botike kugira yereke babagenzi bawe yuko hari ikintu atabuze just amafaranga aho rero aho naho nyene nuko aca yitravaya kuri nuze personalite yiwe kuko nogera mu rugo canke abagenzi beho baba mukonsoma naho nyene si bava ngo abagenzi biwanje no ifo ko bamubona apana gende urazi ko oyerega le problème nuko abaguhamagaye shushu ndakeneye uze dusangire uko nuko akubwiye shushu ingo dusangire ntakubwiye bazane dusangire ega nazo kwiva ngo bazane none kubera kugenda kandi akubwiye ifoke ababona akabona ko bafise ha mikindi gaga bagiye batwaye amahera yabo sawa ba oya apana amahera y'umusheri wanje kameme twaje kuyagira umuntu utikorako uburyo ukaravye urumva ntushobora kwama misi usugenda ngutegemeye yuko ngo makaba gose bagira imufo mashaka gusangira ngo batashize hamwe wewe urafise umusheri fafa sivyo uramuzi a 100% icakora amafaranga bafise kanshi iki hari gihe aronka hari gihe abura rero araronse utwo 50,000 acavuga ati izi 50,000 ntegeza gukuramwo ntubuzi imigambi yapanze izi 50,000 ntegeza gukuramwo na 20,000 bazi nsangira n'umusheri wanje uci ugenda ushoreranye n'abakobwa bashika kuri 4 deja za 50,000 ntiziza no gukwira araza kurengako aza kugomanga ico rero nico ndavuga wayishira kugenda kubatwara utamubajira ati sheri nzanane nanaka kuri ko abakobwa batabiyumvira yuko umuhungu abafite imigambi yabo baba bifite imigambi yabo ivyo ndavyumva mugabo donc woreka kubigira kenshi ngo mvongo misagwa magaye mugende mugabo hari abakobwa rero bafite iyo ngeso tous les jours je bashake banyumva kandi ndabafise ko n'abagenzi bavyumve yuko nari ndabafise ko abagenzi mugubu ntibakira abagenzi kuko nta mwanya ndabaronke voilà donc à chaque fois umusheri wagwamagaye ugaca mujana kwanza sino umusheri ujya mu nzivu usanga ego wewe wabayumva ko ari umusheri wawe wowe ukavuga ati ugene wo kurya amahera urumva ko parce que abakobwa baramaze kushiramwo yuko hari abahungu bo kurya amahera n'abahungu bo mu nzu none abahungu bo baze kwagira gute bakubwira ngo nta mungu ashaka kundana n'umukobwa umwe voilà bashira n'icyo uruzo kiri mu mutima w'umuntu ngo nta wuzi uruzo kwa makare
je urabona nk'ubu unye nk'umutipe barampamagaye ingo dusangire yego sivyo nkagenda haca nsanga ari kumwe n'abandi batipe directement aho nyene naca nandikira message umugenzi wanje shushu ingo ngakora akakabara kanaka donc nawe basi mugire mube kite voilà kugira simbe jenye oya gusa ndavyumva yuko kandi aho nomubwira ati ngira mbwire naka aze kubera karambaza hondi nofuma ndamubwira muri hotel uretse ko igituma je vraiment ndi pour kandi ndi presque à 100% yuko umushobora guhamagaye mugihe mutaragera kure wogera utwaye umugenzi wawe umufise nuko ushobora gusanga no muntu umugabo je byaranashikiye ndagenda umutipe nzi umugabo ari smart akeye ari kumwanya no yagira nkaho umengo aracara umusore kandi yarakeye vraiment kandi uravye mu myaka y'ubu niho yari kubageze no kunarongora wanashima je ndamugenda nyene vuga ati kuko uyu ugiye kubana n'umugabo w'abandi atari affaire nyene vuga z'akazi canke diri runaka urumva uba uvuga ati none munaza kubona turi kumwe ntimubafuze mu yeso muri famille civiki urumva umva ko haba ari hakanu gahaze ugiye kuraba ari umusore ugenda nyene uvuga ati uri à l'aise cyo kubwira cyose uramwankira mbwa canke umwemerere ariko kamwe muzi ko ari umusore atazindi ngwa za kwega mu nzi nzakoze fafa mugahanga ntibiba byanditse ko ari umusore nuko ari umugabo sivyo rero niyo mpamvu umutipe sivyo ari byiza kumenya aho abaye ariko hari igihe hari abantu babesha sega nivyo nyene nivyo hari abantu babesha je hari uwo mutipe ugenda bimenye nagize investigation yiwanje nja Facebook ndamurondera ku mantuze ndavuga ati no ifo kuko ameme kuko umuntu ari umubeshi ntabura kantu na gatoyi asiga donc kuri chemin kamutrahisa ndamumubajije barashibona bajije umutante wanje casanga abantu presque nka bose donc bo muri famille bamwe barazi ndavuga uyu muntu ndamubaza tante kujana guki kiniki ngashanga ubukwe bwe narabutashe nkiki naguma ndamubaza none uri umusore nk'urumugabo bimeze gute rero no mpamvu ndakubwira sometime kuko iyo tujana n'undi umuntu yari kuba muzi nk'ico gihe hari umuntu atari nko kuntesha akarorero ego ntivyari bwashike kure mugurumva ko nanatanguye kuvuga ati ko ari umusore ico mbwira nashaka kuciyumvira ko nkaraba si sapenuze kuko umuntu aje gutreta ntivuga ngo cushika umwemera cyangwa iki udashaka gufata uyo mwanya wamaze kugira ayo makenga sivyo ugafata ifoto ukabaza abantu uyu muntu wowe umuzi ndamuzi hanana ukigira nk'akantu basiga gajojo ugafata ukiyumvira basiga nk'ikindi kintu wo muvuga ko ariko katari kibi kandi ciza ikibazo ego ndagutahura ariko hariho umuntu muhuramwe n'umuntu ugasanga nta bantu uzi baziranye nawe muzinanye rero kuca ugenda ugatangura kubaza ngo uyu muntu ngo ibiki biba bigoye ko ni ibintu bisaba yuko bikohana ntuzeya donc ubwitonzi donc n'ubushobozi budasanzwe kubera babasha kwibaza ati n'umushakira iki agize ikibazo bashaza kurondera atuyamye mushakisha nawe mu bantu bazagira ko amatoza kuburimwe no mpamvu rero nisaba ubuntu bw'ubwenge nk'ivyo byo kuvuga tujane n'abagenzi bawe urashaka kunamupima ugasanga aciyaza kumudraga umugabo udoko umuntu uvuga azo umugabo wawe umuntu agukunda gufise ku mutima ni gute yobona umugenzi bakaca amera amatwi umva wowe urabishigikiye ndabishigikiye babikore gose abwo abantu tutabamara amaza mu bura mutaza muri uwara umudemo wawe mwandikira ati umviriza ntuzanane ni komine ingo wenyene voilà basi akaprecisa komine nangwa yose ukazubona diririri enjoying bike bikanira bankana mugabo tuganire enjoy yaguteguriye akaragu ucugenda kujya udufiriti twa 2000 wenyine muragasangira udufiriti mugabo ntuhavugwa mu muntu ze mwire yani wanyihamagarira mama ndizira jenye nakaragu ugiti kiziba wowe iyo bize hama niyo bari umugabo nawe uwo mugore wazaza buke azambwira ati uyu n'umugabo wanje none aje cyane ntaco tuyage buke aje cyane akaza kumbwira ngo mvira ku mugabo mvira naramurondeye yarandondeye turazinanye bon jewe personnellement iyo ntuze nta nogira vraiment ngende ku mukobwa ngo bikini kiretse ego yarabizi voilà yarabizi nanjanzi ikini kisawa muga ntari ndabizi ko novuga ati harimo sa part de responsabilité murayaga parce que ni kintu nanje ubwanje naje we maze gushika mu rugo conshikira c'est ça ari umukobwa uje mubwira ati itonde muko
ujya n'umugabo wawe warubizi ko ari umugabo afise umugore n'abana gutya na gutya atari umupfakazi nuko turabana hari abagabo baza ngaho onye bakadiraga udukobwa tukiri dutoyi ngo je déjà divorcé quoi ngo umugore wanje ngo aheruka gupfa ngo urumva mugabo ngo mfise akana kamwe afise abana 5 yemera kagaherereze isi iramaze kuba nabi yemera kagaherereze rero ukacuza wumva ukaza kumva umukobwa ariko aravuga ati je nzorera akana kumva agiye kurera abana bangana hari ibintu usanga bibabaje nukuri kandi na conseil iziremwo sivyo la conseil itwishiremwo ariko si vyiza c'est vrai just novuga yuko ari vyiza cane sikirenga yego ushaka kumutestinga sheri wawe ariko ubigize ingeso no kumwana kwantu babigize ingeso yuko umusheri wawe canke uwundi mutipe ariko arashaka kukudiraga agufitiye kazoza ukatugenda ushoreranye ni komine n'ibiki cyane komine nango yose oya kameme nene uraba selectif mu bagenzi biwawe kuko abagenzi bose ntibabashika hari bagiye gufasha imfuvu hari abaza bagashikira muri sano abagenzi sivyo nuko hari ushaka kuza akaza muri chambre yiwawe nega canke umuntu ashaka kuba atariho wewe unari akaza kinjira muri chambre umva ko nta bindi bintu birebire ubumwica kandi vire mu bumwizeye ko adashaka kukwiba kukuroga kugira iki ivyo ninza nabikora naho turazi abamama bama baruza abana babo turazi abavukana babagize ivyo n'ibindi bintu biza kuza umuntu atari kuba yiteza ari ibindi bidakingwa nivyo rero nanje ndavuga bagira iki bitonde muga ko mukonfya umugenzi wawe none azi ko umutima ashaka gutera inda donc hamwe naho ugenda kuva muhira ati twa dukane n'uwo muntu ntaho bigeze bamubona ntaho bigeze bamwumva nta mugenzi wawe n'umwe amuzi none urumva ko ni vyiza nyene just usohokanye n'umuntu nari mu famille nzima yose nta muntu ufise wizeye donc imbere ibintu bigitangura ibintu byo biragoye abahungu bigiye cyerezo saba gutamundasa birasaba yuko urondera umugenzi wawe wizigiye naho bari babiri uzomwereka bangahe ko none yuko ndi kwisohega bazi ko ndi kwisohega none uzomwereka umwe muri uku kwezi aba yaguhevye mukuri kwa cyumuza mwereke n'uwundi mana yaje ndi n'umuvye wawe no gutawanga amakofe kwe yo ntwanga amakofe gute kandi erega no ndi kwisoko donc umaze kubona none fafa ndakubaza fafa tuvugana ukuri jewe c'est vrai ndavyumva yuko in time utwayinda yuko abavyeyi boza kuvuga umuhungu n'uwandi nta mwavyo kuvuga ati ndaniya naka none bangahe bama batazi abahungu batereye abakobwa bawe ubwo ariko ubwo n'ubuntu ze n'ubujuju kuburyo ushaka gukundana n'umuntu hamwe atamuntu umwe amumenya imbere yuko utwara erega hari ama etape turabarundi n'abarundi kazi sivyo none ndakwaze kubera iki ushaka kuja kwizera murundi bigitangura yamenya kwiyumukana aho kwizera mama wawe yakuvyaye bigitangura mama wawe bazi yuko hari umuntu keke pa muko murayaga canke ari umuntu kumwe mugabo umwanya wo kuzogenda kumumwereka iyo nindi procedure kuvuga ngo nguraburuye ngugize iki niki wi jewe rero no mukubwira ati ingo muhira utakunda wanashima je mwacha ndamubwira ati umviriza mama ujya wabonye rero ni shushu be wanje jewe aru ibintu bitaratera intambwe ngo bishikaho mbona kameme ibi bintu nivyaye byo kwizegwa nta muhungu nzovuga ngo ndaburu basizo mutane no umunyereke bazi ntiyumva ko je n'ivyuko azora mugaje urumva je niyoza kundiraga jewe urumva je turakunda kandi akwizera je no ndayikubwira ko ariko arakura no ndayikubwira ati hewe katamu ujya mungu siwe oya gusa bon bigitangura vraiment je nuko ndavyumva yuko mwereka umugenzi wawe w'umwizigirwa dufatiye kuri ico ivyo nivyo gupresenta umukobwa mugapanu wari we wese ico cyo apanu wari we wese ko hari abakobwa ngaho hanze binjyajya bipfu vyapfuye bigenda inzengaruzi mu bisanzwe no mungu rero ko cusanga inzengaruzi do please nta muntu no rero uwo ntawo mukingira nozo nguza kuja kukazi zo muja kuja kwisoko voilà yo hari abantu basambanira mu biro wo kumva rero yagiye sivyo uvyumve ku matwi muganta mufate en plus no mugenzi wawe bon je no préfère kumva ukuri ko kuri kose niko kuba kubabaza kose mwanga ngunye ko ari ukuri nimba numva no gupardona nkagupardona nimba vuga ati tukasahiboza ati wewe ukoze nk'ivyo shitani yakoreye imana agatibugwa akava mu ijuru agenda hehe bikaba ivyo mugabo nzukuri voilà papa merci papa merci beaucoup ariko reka basitanga impanuro anytime mugabo umusheri wawe akubwiye canke umumeko wawe numbaze ukuntu wo mufata benshi ndavuga ngo umukopa
Ah oui. sivyo akubwiye ti ngo dusangire banza umubaze basi kugira wumve umufuko we kuko ntubuze umufuko wiwe uko umeze banza umubwira ati sheri ndashaka kuzanana naka ko twari kumwe muhira voilà urumva ari umuntu ashaka yuko muyaga ivya babiri aza kubwira oya hari ivyo nshaka ko tuyaga muzezana n'undi munsi kandi bizoba bitahuritse ahonye kenshi uzoca ushaka umenya ati sheri wanje yabuze udufaranga ashaka ko tuja gusangira ku gafana kugira tukayageka ivyo nivyo yes voilà ariko kandi kubera ko ari abakobwa badashoka biyumvira ibibazo bikurikira wori umuhungu umaze kumenya umufuko wawe ufise mugenzi do kumusheri wamubwira ati ingo kandi uzuri wenyene tugenda natwicare hama nawe uri umukobwa kubera ko uzi ko umusheri ashaka kuca avyiyumvira wari musangire wari muri ville mu makursi ukacugenda uko nyene niki banza umubaze eske ko ndi kumwe n'uyu unye twozanana afite ku makote yose ntihabe gukora amakosa kubera kutamenya cyane oya nivyo voilà ariko merci beaucoup Fava ok de rien kandi site tuzoyibaha tuzoza turabaha impanuro combien de fois ushobora kwitwara imbere y'umumeke wawe nuko mugiye gusangira canke ugiye kumuramutsa ahariho hose okay turabakunda cyane ni Link Arlene Alou comme d'habitude Miss Mafsel gwamenye musumena maso yinyana and Fafa ciao thank you ciao